Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza ko amakuru duhejeje kuronka mu kanya gato yigaheze, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye ariko bifise aho bihura na politike y'igihugu c'u Burundi ndetse n'ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka kuri Alain Guillaume Bunyoni, General Alain Guillaume Bunyoni kuri bapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Tukaza kugaruka ku mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ndetse no kuri leta irongowe n'umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. N'amakuru tuza kubabwiramwo vyinshi bitandukanye benshi bari baratanguye kumviriza mu minsi iheze, ariko mu nyuma bikaza kuzimangana kubera ko ivyavugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yashobora gusohorwa ibohero rikuru rya Gitega bakamureka akidegemvya muhiriwe vyoba vyasubiye kugaruka. Aya makuru turaza kugaruka kukungene General Alain Guillaume Bunyoni n'ubundi mu rubanza yaciro rwo gupfungwa uwo guherayo ashobora kunguruza mu nyuma yo kunguruza akaza gupfungurwa agasohoka. Uti vyoba bitewe n'iki? Hari igitutu kiri ku bategetsi bakomenga mu gihugu c'u Burundi cane cane birabana n'ivyizimba ry'ibiciro ndetse n'ibura vya bimwe mu vyankenerwa. Tubibutse ko Alain Guillaume Bunyoni n'ubundi ari muri bamwe mu barwizatunga bari bafise amasoko menshi kandi akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Imbere yuko tuza kubigaruka ko mu buryo burambuye, reka tubanze tubavunaguriremwo bike bike, aho twobabwira yuko Alain Guillaume Bunyoni yari afise isoko ry'igitoro cose ngaha mu gihugu c'u Burundi binyuze muri kompanyi Interpetrol. Iyi kompanyi rero igitoro cyayo cyose kiriko kiradandazwa mu gihugu kibanyi ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Kimwe mu bintu bishobora gutuma Alain Guillaume Bunyoni arekurwa agasohorwa ibohero, n'ubundi umukuru w'igihugu mu ntango z'uyu mwaka yari yavuze ko hari wagiye kwifatira mu minwe amasezerano yose n'ubundi yari yarasinywe na leta igihe Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganje wa mbere ndetse n'igihe yari umushikiranganje ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Bimwe rero mu vyababaje abagiye gusaka urugo rwa Bunyoni yoba ruri muri Nkengabusoro ndetse n'ahandi hose bagiye barasaka, ndetse no kuba ari bazwi ko ari abagenzi biwe bo mu mugambwe CNDD-FDD harimwo Reverien Ndikuriyo, umupfasoni w'umuhisi Petero Nkurunziza Bucumi, hakazamwo urongoye inama nkenguzamateka n'urongoye inama nshingamateka Daniel Jarasi Ndabirabe ndetse n'uwahoze ari umuhuza w'abarundi. N'ubundi hari amasezerano bari bashaka Alain Guillaume Bunyoni yagiye arasinyanira n'amakompanyi agiye atandukanye yo hanze cane cane mu bihugu vy'Abarabu arabana n'igitoro. Ayo masezerano rero barayabuze. Mu kuyabura nibwo ishavu ryarenze abategetsi bagahitamo ko Alain Guillaume Bunyoni n'ubundi yopfungwa umunyororo wiwe. Kuva umukuru w'igihugu avuze ko agiye kwifatira mu minwe ivyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, vyaragiye bigaragara ko vyatanguye kuyangara, ndetse n'ubutungane bwavugwa ko butegekwa na Alain Guillaume Bunyoni akaboko kabutegeka karagaragaye. Muri ano makuru tugiye kugaruka kuri ibi vyose bivugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye gupfungurwa, ndetse kandi tukatwaranabagejeje ko amakuru y'intumwa yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu yamusanze hapfungiye mu ibohero rikuru rya Gitega imushiriye ikete ry'umukuru w'igihugu ngo arisinye ko rimwemerera ko yoba atanze imbabazi. Murantunge ko yoba asaba imbabazi akanemera ivyo yagirizwa, ariko Alain Guillaume Bunyoni akaza kuvyanka kuko n'ubundi yabona ko ivyo bishobora gushirwa mu vyagirije vyiwe, n'ubundi akagoma mu munyororo uwo guherayo. Ntuze gucikanwa n'ano makuru tugiye kubageza ko ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo toje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kanano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Kuko natanguye mbabwira mu mfunyafunyo Alain Guillaume Bunyoni yobagira ngo arekurwe avanwe mu ibohero rikuru rya Gitega yidegemvye, ariko mwibanga rikomeye cyane akaba agomba kuzoshikiriza amasezerano yagiraniye n'amasosiyete yo hanze y'igihugu c'u Burundi cane cane mu bihugu vy'Abarabu arabana n'igitoro ndetse n'ibindi vyankenerwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo ubuzima bwongere buzimbuke ngaha mu gihugu c'u Burundi.
Kuba bikurikiraniye hafi ivyo Arenguiyome Bunyoni yagirijwe harimwo ihungabanywa ry'ubutunzi bw'igihugu. Tubibutse ko n'ubundi mu icibwa ry'urubanza rwiwe vyavuzwe ko Arenguiyome Bunyoni ategerezwa kwamburwa amazu n'imiduga yiwe vyose bitanditswe muri leta. Mu gihe we mu kwisigura mu rubanza rwiwe yari yavuze ko ivyo vyose atari yavyandikishije ko kuko n'ubundi atari yaheza kwishura amadeni yagiye arafata mu mabanki agiye atandukanye. Ku babizi benshi cyane politike yaha muri Afurika ukuntu yubatswe, umutegetsi ariho ntago abashaka kugira ngo ibintu vyiwe byose bibe bimwanditse ko bibe biri mu gihugu arongoye, kuko abenshi baba bafise amazu ndetse barashoye n'imitahe mu mashirahamwe yo hanze y'igihugu kugira ngo umwanya n'umwanya nibaramuka bashikiriwe n'ikibi bagahakwa nko gupfungwa canke se kugwandagurwa nibasohoka igihugu, n'ubundi bazabe bafise ibindi bishobora kubaramira baratorotse igihugu. Igihugu rero kiri mu buzima butoroshe. Umukuru w'igihugu mu majambo yivugiye mu ndwi iheze yivugiye ko adakeneye uzosubira kumubaza amadolari canke se igitoro kuko atani isoko y'igitoro afise ngaha mu Burundi. Arenguiyome Bunyoni rero mu vyo bigiye gutuma arekurwa harimwo iribura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibizimba ry'isukari ndetse no kubura muri Sosumo ndetse n'umwavu w'ikizungu. Umukuru w'igihugu bwiwe yari yifatiye mu minwe ikibazo c'umwavu w'ikizungu. Imbere yuko tuza kugaruka ku vy'igitoro, reka tubanze turabe kuri ibi vy'umwavu. Ihinguriro FOMI ririko rirategurwa gusubirizwa irindi hinguriro. Tuyetse ko FOMI riri mu mahinguriro yaronse udushimwe mu gihugu ca Tanzania, rihembwe n'umugambi uri ku butegetsi Chama cha Mapinduzi kubera uyu mwavu w'ikizungu uboneka muri ico gihugu ariko uhinguwe n'iri hinguriro FOMI. Arenguiyome Bunyoni ndetse n'umuryango wa Petero Nkurunziza bakaba bari mu bantu bari bafise umutahe munini cyane muri iri hinguriro. Arenguiyome Bunyoni mu bantu bafise umutahe munini mu mahinguriro menshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nimbwiye kandi vyari vyanavuzwe ko imitahe yose afise muri aya mahinguriro ndetse n'amasosiyete atandukanye yoba agiye kuyakwa. Bunyoni rero kugira ngo asohorwe mu ibohero nk'uko nababwiye, hari amasezerano yari abitsiwe yagiranye n'amashirahamwe ndetse n'amasosiyete yo mu bihugu vy'Abarabu cane cane kwerabana no kuzana igitoro mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu ku batabizi n'ubundi Arenguiyome Bunyoni nubwo apfunzwe ibikorwa vyiwe vyinshi biragenda. Tubibutse ko afise umutahe munini mu birabana no kwiyunguruza ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zitandukanye. Ibi vyose rero vyarabaye ikibazo aho Bunyoni apfungiwe, kuko mbere yuko afatwa niwe yagizwa ko ari hejuru ya vyose, ariko vyaragaragaye ko bamwe basa n'abita ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ko ari ababeshi, kuko ivyo bavuga ko ari Arenguiyome Bunyoni yatuma bitaboneka neza mu gihugu, n'ubundi vyagomye kuyangara aho apfungiwe, ahubwo akaba ari nabwo vyoba vyaratanguye kuyangara cane. Arenguiyome Bunyoni umwe mu bazwi ko ari umurwizatunga, umwe mu bazwi ko azi gukora amasezerano hagati yiwe ndetse n'abandi barwizatunga bo hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Amasezerano rero yagiraniye na sosiyete yaba imwe yo mu bihugu vy'Abarabu y'igitoro ari namwe mu masezerano akomeje gutera uruhagarara. Ubu ni mu kuja kumusaka muhiriwe mbere yuko afatwa, igihe vyavuga ko yahunze inzego z'iperereza zigatangura no kubesha ko yoba yarahungiye mu gihugu ca Tanzania, akaba yarabandanije mu gihugu ca Zambia aho yari kubandaniza urugendo rwe mu gihugu ca Afurika y'Epfo. Arenguiyome Bunyoni yari yarahungiye mu gihugu c'u Burundi, ari nabwo baje gusaka muhiriwe. Baratwaye amasezerano menshi atandukanye, harimo n'ubundi amasezerano yagiraniye n'abakotesha amazu yiwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ivy'amazu yakoteshwa n'igipolisi c'u Burundi ndetse n'amasezerano yagiye yagiraniye n'ayo mu masosiyete. Mu vyababaje abategetsi rero harimwo ko ayo masezerano, amwe mu masezerano n'ubundi bakeka ko amenshi bashaka n'ubundi barayabuze, kuko Arenguiyome Bunyoni yari afise ingene yikorera utuntu twiwe nk'uko bikunze kuvugwa mu minsi ya none. Arenguiyome Bunyoni ntago ari umuntu yakunda kuvuga amajambo, ni umuntu yakuma mu gacerere cyane mu bikorwa vyiwe akora.
Ni nayo mpamvu benshi mu bagendanye ku rugamba bavuga ko Arenguiyome Bunyoni yikundira amatungo cyane ndetse n'amahera. Ibi rero bikaba bigiye gutuma avanwa mu munyororo agasohorwa hanze, gusa ku itegeko ry'uko agomba gutanga ayo masezerano yiwe yagiraniye n'ayo masosiyete yo mu Barabu y'urudandazwa rw'igitoro, agahabwa ishyirahamwe Prestige benshi bavuga ko ryegukira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Aya niyo makuru twaba tubabwiye ku vy'ifungurwa rya Arenguiyome Bunyoni ryoba ryimirije, kuko twaragejeje ko ivy'intumwa yoba yaravuye mu biro vy'umukuru w'igihugu ija kuraba hapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega kugira ngo abasinyire ku ikete ryari ryarungitswe n'umukuru w'igihugu, mu nyuma bivuge ko bamurekuye ariko Arenguiyome Bunyoni wakanka kurisinyako kuko yabona ko ari nk'umutego atezwe. Ese wowe ubicishije muri commentaire urabona koko Arenguiyome Bunyoni apfunguye hari ico yoza guhindura kuri ibi bibazo vyibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'igitoro canke ibindi, kuko n'ubundi mbere yuko avanwa mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere vyari vyavuzwe ko ari we yatumye ivyo byose bihagarara, harimwo n'izimba ndetse n'ibura ry'ibinyobwa vya Brarudi, isukari, umwavu w'ikizungu ndetse n'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya akaba ariyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzi bawe kandi aho baherereye hose kugira ngo baje bashikirizwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Umuhuza TV Imana ibahezagire.